Yekore umuziki w'u Burundi impingira cyari ndende. Yekore yaje ko ari indirimbo z'iwacu nyere mu Burundi. Kerina instrumental indirimbo ya Kisizi aterura instrumental yose uko nyene. Mu gihe ari copy no kuri YouTube baragubaragira barayihagaritse byarabaye. Ubu iriko ibiganiro bagiraniye. Ikibazo kihari ni kimwe. Copy twe ntituzanka na gatoya. Copy kutayemera tutemera ni imwe. Umupromoter wo mu Burundi cyangwa umunyamakuru wo mu Burundi n'umuririmbyi wo mu Burundi aravuga yuko adashaka bazibiye umuziki wo mu Rwanda. Mugabo copy zose bariko barakora nizo ngaho mu Rwanda. Ugashija muri studio ubwo nyene ugakivuga ngo twaranabasize. Ikibazo ni kimwe. Wabasize gute kandi uri gukora ibintu byabo? Uko ushobora kumbwira imitwe itatu y'abaririmbyi twita ngo baramenyekanye. Badashobora kumva yuko producer akora y'abandi. Ahubwo Jibu no kumugarukako. Ne tuvuga ko ikosa riri kuri Jibu atigeze bose ikosa bararipa kuko mugabe ikibazo nuko amakopi yeko yemeshe koraba kwa Jibu. Arimo umuhoyi gusega Jibu nta kosa. Jibu nakubwiye ashobora kuba afise ikosa mu gihe yoba yakoze instrumental bye nava akababwira ati iyi instrumental mwumva twoyikorerako. Ikosa ryo bari giye mu gihe haribo bazanye ide dukore instrumental imeze uko dukeneye ko indirimbo itambika igenda uko dukeneye indirimbo ya sample. Ariko kandi tuvuze ngo Jibu ni bavango Jibu ngo nta kosa afise. Jibu birita career yiwe ace kubita ko ba D1 abarimvyi twetweme erega D1 yabigize ingeso. Kopi nziza mwavyo dusema kopi menshi. Ewe D1 yo gaterwa D1 yo gatwa naho nyene kuri indirimbo ya kera apani yakubita ya Diamond bayita gute. Ari D1 nk'uwavdetirika dutaga umuduga wa kopi y'umuririmbyi atati kopi nziza. Abana D1 ngaho ari mukorera gutera kopi bisaba ubwenge. Bashira nk'ubwenge ukavuga uti nteye kopi indirimbo yabaye hit kandi y'igihugu tubakiri ku rundi rwego. Apana gusimbira ngaha mu Rwanda. We kopi mwemera ni kopi y'ibihugu bya Vutura Nigeria. Natwe ntitwase kopi. Uzane kopi ifisa ishikana umuntu wapuye ku rundi rwego. Twebwe ubu ntituri ku rugero rwo guhiganwa n'abanyarwanda. Abanyarwanda bavuga baradusize. Natwe tuvuga twarabasize twarugaye umuziki wacu. Nini ndikora ba Tel Aviv. Imisi ngaye maze kwinza muri miliyoni 2.3. Ikintu sinaje ko muri imvya ragikora. Mu Burundi niho byari bibuze kubera ko ahandi hoho umuriyoni ukwira mu munsi umwe kandi ku muririmbyi nka Satu bigukwiza miliyoni 2 mu ndwi 3. Nibisanzwe. Tuvuze ngo yarakoresheje amafaranga. Uca twibaza yakoresheje herega ba Diamond barayakoresha mu gupushinga imiziki yabo. Ugasanga biranagaragara. Mugabo kubera ko twebwe dufite ikibazo cyuko hariho n'ubuyiretre tuba twifitiye ngaha mu gihugu iwacu uko tiga twivugira ururimi rumwe oya tugerageje kumbiza Tel Aviv ikirundi ni giki irya ni AI ni chat Sadbi mutategomeza yuko rero atacongereza yakoresheje AI muri Tel Aviv. Mugabo kubera yuko bavuga ururimi rumwe mu gihageze kudandaza bica bibagora nukuvuga abandi turabumva bagiye mu bindi bihugu bakaja ku maradi avuga icongereza avuga iki bagiye gukora ama media tour. Hari umuririmbyi ngaha mu Burundi urumva ngo yagiye gukora media tour hanze. Satubina media tumu yo mu Burundi ntayakora. Ikibazo barira ni bya bindi nyira bavuga yuko aba ba boss basukamo imitahe kugira ngo bakore ivyo bintu. Ucuvuga yuko 50 miliyoni y'amadolari kutagashirako. Y'amadolari. Yobura kugenda gukorera twumvise ba Bruce Melody twumva bagiye Tanzania twumva bagiye mu Buganda. Ariko tuvuze abantu bakora video nziza. Ega Satubina hajamo. Gusanga drama ari mu baririmbyi bashobora kuba bakora clip igatwara amafaranga menshi kubera urabonamo creation ukabonamo ibibanza byiza ukabonamo ibintu byiza. None iyo video y'ahantu ku musozi yo aho muri rirare n'ahandi. Mundire ndakuramutse mushinga naye mufasoni gwaruka D-Step Media kuri microphone kagasore kishima kagasore kaizegera Imana kagasore gakora ivy'Imana ikunda. Uno munsi novuga yuko nuwundi munsi is another day is another vibe. Uno munsi novuga yuko n'umunsi udasanzwe nkuko mubibona twasubiye gutegwa iteka n'abasore banyu mwakunze n'abasore banyu mwamye mudusaba kuri Step Media. Naze twavuze ati ebana uno munsi mubabonye murabizi abari ibintu bibiri bazanye baje gusesangura baje gutanga inkoni ku baririmba waje gucapa fimbo ariko no munsi novuga yuko ari byinshi zo kuyaga bigiye bitandukanye nabo nimwe tara abandi si ba abandi bamaze kuba famille ntitwovuga ngo bivuga amazina ariko ntavuze amajambo menshi reka tubanze tubakire ndabakiye cyane basore murakoze cyane muze bien cyane umutima no ku mubiri yego igihe kinini utabonana ingwara kandi wowe wahura urwayesha cyane nari nabwiye ke fast guterereza amahera turabe ko bogukura mu bitaro
kandi ngo baragusabye amamiliyoni menshi mu oya ntibari bamfunze oya ahubwo narindiye ko muza kundaba mu bitaro muzanye kamera yani kwera ngo uravuyeyo yani kwera nagwariye interieur nembe hajya warugwaye ikiga bo na kamararia ndiba na kamararia hani mugwaza wawe bavuga umugwaza wawe eri madame cyangwa eri kefasi muramana ntigira nk'urwana mwebwe ibintu by'abantu bifoke tuvyige ko kubera urumva ni ibintu tutararonkera umuco kandi abakunzi ba Step Media bifuze ko ari umuntu yigeze kumva ati n'abahungu baravukana oya kefasi yamaze kubihasa yararangiye ubona muri damu no mu maraso turamana kabisa ahantu uvuga yuko ni igihe kinini batababona kuri Step Media ikibazo cyabaye nikiye ko twe tumaze iminsi tutababona kuri Step Media mbo icyambere cy'ingenzi ni ingwara twaramaze igihe kinini tugwaye turi mu bitaro gusa nyene igihe tumereye neza tugiye tugaruka kubera ni mu rugo ariko bavuze ngo yo barundi babonye uri kurahitinga ngo bace bakuroga nayo tuvuga ko bari barakurotse wapi sinovuga ngo bari barandoze gusa yari malaria gusa nubwo yari malaria bwari ubwa mbere ngo waye ahubwo nabwo ati ni ibintu bitanguye ni malaria zigira imisaraba yari imisaraba inga ntabwo babimbwiye ikefasi niwe yarangwaye ni babizi yarangwaye malaria imisaraba inga malaria yaragwaye oya ntiyari imisaraba yari ingwiza no kuvuga ingene byatanguye twebwe kamera yacu iyo hageze iminsi mikuru tuduga gusangira n'abavyeyi abisa ariko rero tumaze gutegura kujya kurya pasika ruguru twaduze amagara yiwe atifashe neza mbwa twarabona na imbida tachi ya musore ndimbo amagara yiwe rero ni kuvuga twarashitseyo dushitseyo nyene hamwe nyene tugatse tugomba tuenjoyinge n'abavyeyi ubona yari yaduganye akagwara carafatwa no kuvuga pasika yiriye mu bitaro yose pasika yose yiriye mu bitaro yego sha ibyo bintu uvuga yuko biri mu bintu Imana yandinze mu minsi mikuru vraiment twiri mu minsi mukuru mu bitaro ikintu ikibazo oya je bwa n'ubwa mbere ngwaye ahubwo byaranantangaje yeje mbere winjiye mu bitaro ngwaye gusa rero ikibazo nari mfise abajama banje barambwira ati umunsi umwe wagwaye uzocupfa ndavuga ati Zochampu unaenda pfuye. Tuvuga ica bitera na je kuko naragize amakenga ndavuga ati shaka niba abantu yirirwa aratuka kuri meti bandoze bamukoze. Weke fasi namurondeye narambwira ati mungu ino ahantu turi connection zimeze neza kandi vraiment mugabo twarabona amapost maguma mushaka kuri page. Yego. Uno musi rero novuga yuko abanze muramutse bakunzi ba Step Media. Bo turanabaramukije tunabasaba n'imbabazi twatumaze igihe kinini tusagaragara kuri Step Media bavyumvise ko atari twebwe harabaye ikibazo cingwara kabisa turabaramukije aho bari hose Neneke fasi babuze turabaramukije baramutse we ntigero abantu barubakumbura narinje mutama narinde indi ndiri yaheze no kuvuga abakunzi ba Step Media igihe cari kinini yatabonana murumva ivyo twaciyemwo twaraciye mu ngwara ariko kandi twari twaduze kuramukanya n'abavyeyi turaza kubwirane kuryoherwa nyine urumva hariho abantu aha mu gisagara bashyitse umenga barashyitse nyine batagishaka kuhava baca bibagirana hari iwabo kabisa ariko twebwe urabona dushitseho hariya n'agafoto turapostinga turi mu biharage turi mu mikubi tuhagenda tukarembera ibiharage twakora ibikorwa tugafasha abavyeyi rero muze abantu bafise ijwi rishika kure muze muratumirira n'abandi bantu kwibuka iyo bavuye kabisa yes muratubwiye amajambo akomeye turumva yuko muri mu bantu bavuga yuko mutigera mwibagira iyo mwavuye iyo wibagiye iyo wavuye niyo uje ntushobora kuhamenya kabisa ati kahise kabi gategura kazoza yego keza uno musi rero ndabafitiye bishasha uno musi ndabafitiye byinshi mu Burundi hari ibintu bivuga yuko sije tuza kuyaga ko niya indi nye nta gihinduka twarumvise bamwe mwaragiye en couple abandi nango muri kugira ama mariage sinzi ko ari ivyo Victoire twarabonye amaposte kuri page yo abati nyene data ngahagira banze yikubite yihange ku mugezi yasi ndabona kefasi biri kumwe n'umukobwa ahubwo byarantangaje ngiye mbona mpaye invitation nkazogira mariage mu buryo bw'impembe yani buryo bw'impembe biko fasi du muco kwereke akenshi iyo ibintu nkabijya barashaka ko bashaka kwifoto y'umwigeme ifoto y'umuhungu kugira ngo abantu tumenye abo aribo nkize dusange tutakaye tutagiye mu byose ari uzi ikintu yahora ambwira umujama yarakunda kumubwira ngo peti mwazi mupeti nshaka wikerina niko nshaka mugabo ngiye kuraba hariya kuri invitation
Iyi ni Kerina. Iyi ni Kerina. Gusa Kerina vima wihagije ni high level ni indi level. Ubu ni makopi. Ni high level. No muhanurika kubwira ati bya Kerina. Oya, ni sawa. Niho botahurana. Mugaye Kerina vima tugerageje kurara. Ngira utara mu diaspora ntiyo kweme. Gute naho? Mwana ikifasi mu diaspora sinzi ko ari AI tuba tubonye. Yari amafoto murambona. Ahubwo sinura abahungu birirwa mu ndege. Kweke mutigira mudumu cyo kuri cyo kintu. Oya. Nibaza izo AI bavuga ko ata muntu yarambona na AI. Hanyuma ivyerekeye mu diaspora bivuga yuko ibubamfu bwawe. Ari mu diaspora. Technology. AI nibaza ko ari wabizanye. Hanyuma jewe hari ibintu nukuvuga twege tumenyere gukora ku bintu bya social media. Nibaza ko ivyo mwabonye je nta mutu ndabitangira kubera ko je ibintu byanje hari ibintu bisaba ko biri banga canke bigize none kubibona kuri post ya Victoire ari umuntu akunda kuba ari hafi vyemera biroroshe ko turanyaruka kubitahura. Inzi iyo post yiwe sindayibona mbona kuvuga yuko uyu mujama nubwo ari umujama wanje hari ibintu byinshi akunda kugira ibanga ibintu byo mu rukundo byo umuntu ari ankopera sinkunda kumumenya nubwo ari umugenzi wanje. Nakunda gushira urukundo rwe wahabona. Sinzi sindabibona. Ngo bamumutware uwo hari ubusuma. Je ndamushigikiye wari ubusuma usinye gatoya abantu sanga umwana ari kumwamutwara. Urabyumva ariko nubona inasariye sinzi impamvu aguma bikurikirana. Urumva ko baci agomba kubishira hejuru ngo nico cyatumye rega hari n'abantu hari gihe ukunda nk'umudada. Bikarangira ci yavuga ati uyu mujama n'umurofa canke niki ninde ko dukundanye nyene by'iwacu nyene maci yabigiranye. Urumva nibindi yo bivuga rero je niyo mpamvu ibintu byanje hari ivyo haje nyene biri ku musozo ndashobora kubamenyesha ati bimeze ku murazi ko muri abantu banje sinoko rubanza mutabizi igihe nicyaganze bamenyesha ariko novuga yuko mwaramaze kugira abantu benshi gikundiro kuba kuri Step Media. Umunsi umwe wagize mariage ntuzubure kudatumira na batatu ko ngaho bamaze kugira abafana deje abantu babakunda ko tugerageje kuraba ibiganiro by'wanyu birakunze cyane kuri Step Media. Ku munsi w'ubukwe bwanyu vraiment muze mutumire na batatu nzinzofu mbu muserukizi wabo nubwo muhunda gukora ibintu mu ibanga rikomeye cyane kandi tunabwira no mu diaspora yagera imwe mezo turamuherekeza ku kibuga c'indege natwe turonka agafoto yo ku kibuga c'indege sinzi yo mu diaspora yego aratwemereye misama AI je niko ndizera gukora technology AI niyo wayize yombi. Oya haje hari kuboro nasanze AI yikoresheje kayikoresha neza maniko ndapima ukuntu ushobora kuba no igendoro k'amafaranga mandiko ndaraba jewe wanyawe ukuntu nabameze cyasanga kombe nzoba nsuko ati iyi foto kweli avuga ati rondera amahera y'ubukene ubitera nanjye ni ngorane arapekinga mu bisanzwe n'uhora umwana uri kuri ico kintu gahe gifasha. Oya gusa je baranze ntibanzi kuri Step Media ije image yanje abona kuri Step Media niyo yanyaye kandi mandi ko ndavuga bambona banansobanukirwa kabisa. Yes uno musi impamvu nabarondeye hari ibintu byinshi tumaze tubona muri game kandi novuga yuko namwe mu bintu novuga yuko mba ndabahamagariye nico duhu muco abantu ebana tubasesangurire kwa kundi yandi tubikora. Uno musi murabona yuko mu Burundi tumaze imisara hit after hit. Turabona yuko Kerina yaradukubise hit nakurokariza twarabasize so sana DJ Fernando urabona ko ari amahiti novuga yuko abarundi baramaze kwijukira ubu ni hit yo gusa cyo nibaza mwebwe iyo uko muvuga hit none n'ururimi ruke hit novuga yuko ni ikintu kiba kiri mu matwi cyane y'abantu. Je nta ndirimbo y'umurundi n'umwe numva iri mu matwi y'abantu kubera ko indirimbo iri hit kano kanya novuga yuko ari indirimbo ya Diamond na Tel Aviv iri mu bantu gake. Tel Aviv yasabi niyo zo ndiri muvuga ziri mu bantu muri rumana ati nk'uwo tegura agashime sabi niyo cyagataho kano kanya ejo gataha wo mucira ngo mu Burundi ama izindi zose ndiko ndumva ubu rero ndakurokariza twishize ku ruhande natwara abasize twishize ku ruhande byekore umuziki w'u Burundi impingira cyari ndende ko byekore yaje ko ari indirimbo z'iwacu nyere mu Burundi. Kerina instrumental indirimbo ya Kisizi aterura instrumental yose uko nyene mu gihe ari copy no kuri YouTube barayihagaritse byarabaye ubu iriko ni ibiganiro bagiraniye na nyene igikoko
ivyo murabifitiye umuco none bayihagaritse isubirako gute isubirako gute oya hari umuntu ashobora kuvuga ati tubicishe muri inzira yo kugira promotion kumbure abantu bavuga ati zabe ningira na makopinante muga jengerageje ukora bijye siko ariko mvije instrumental ni nyene nta kantu ikibazo kihari ni kimwe kopi twe ntituzanka na gatoya kopi kutayemera tutemera ni imwe umupromota wo mu Burundi cyangwa umunyamakuru wo mu Burundi n'umuririmbyi wo mu Burundi aravuga yuko bazibiye umuziki wo mu Rwanda mugabo kopi zose bariko barakora nizo ngaho mu Rwanda ugashija muri studio ubwo nyene ugakivuga ngo twaranabasize ikibazo ni kimwe wabasize gute kandi uri gukora ibintu byabo oya twarabasize si kopi ni kopi kundirimbi ya sample Dani na none Krisizi erega ikibazo kihari twebwe tubona gukopiya si bibi nkuko mwenge mubivuga natwe turavyemera mugabo dukopiye ku bantu baturenganye no kuvuga mu Rwanda twumvise bakopiye bakubita kopi Nigeria Diamond muri ivyo cyamamare twese twemera isi yose ubu kuri runo rwego kuri no mwanya mugaragenda yakubita kopi umuririmbyi wo muri Nigeria kubera ko Nigeria irarinze Tanzania ugasanga yavutuye nka vyasake birimbi biba birenze bwate hariya basi ubu uriko araba y'umuziki uri kuraje umuziki mu Burundi turondere mu Rwanda gusa umwe tutereka mu Rwanda kubera ko ni batera kopi ico kintu uravuga icako bituvuga yuko abaririmbyi bobo nibo babiteye kugira ngo izo kopi zabe canko erere bivuye ku model icambere na mbere ikosa reka ndashire ku baririmbyi kuko ushobora kumbwira imitwe itatu y'abaririmbyi twita ngo baramenyekanye badashobora kumva yuko producer akora instrumental ibikorwa by'abanyarwanda basanga agiye muri studio we yumvise song meze uyo tuvuga yuko kari we yabikoze ahubwo Jibu no kumugarukako ne tuvuga ko ikosa riri kuri Jibu atigeze bose ikosa barari kuko Jibu hari gihe nk'umuririmbyi hari gihaza na instrumental ugasanga yateruye instrumental y'umuririmbyi runaka ka producer ndashaka mfashe dukorane dukoreye kuri instrumental siko hari n'igihe rero producer akora instrumental agatumira umuririmbyi akamubwira ati umviriza iyi instrumental ngomba twayikorerako mu gihe yoba ari instrumental yakozwe na Jibu agahamagara abaririmbyi ati ubona twayikorerako kosa ni rya Jibu mugabe ikibazo nuko amakopi yeko yemeshe kora kwa Jibu kopi yeko nyinshi ziko ziva kwa Jibu misi ziko ziva kwa Jibu none abo twumvuga yuko iryo kosa baririmbyi b'abarundi bo bataribona kuko numvuga yuko hari inzaba ikintu nyinshi ça veut dire que producer nawe numvuga abayananiwe n'umuziki akazi bakamuzana no kuvuga yuko nakubwiye biravana hari igihe umuririmbyi ari wakuzana instrumental mugabe ikibazo ni kimwe none uwo kwama wemera yuko bakuzana ama instrumental ntuyanke wewe nka producer ikibazo je sindagita gukora imiziki ndagita ku baririmbyi kubera yuko tumaze kubona tuvuze ngo tugite kujya akora imiziki tuze kugishira kuri Jibu Jibu nta kibazo na kimwe afise kuko ahubwo abantu bahungu biwacu bano baririmbyi biwacu simvuga ngo abahungu n'abakobwa bari murabona kirene yarakopiye pace kubita ko ba D1 abaririmbyi twetweme erega D1 yabigize ingeso D1 yarakaririmbo yakoze nimba arika D1 ahubwo nibayita Tesa yateruye indirimbo mirere ya nani shera D1 yo kuvuga mu Burundi ikintu cya kopi ikintu novuga yuko yigeze kwemera indirimbo yigeze kwemera ko yateye kopi indirimbo y'indundi ya Tanzania yakora instrumental nanya Tanzania gusa yabaye hit kubera iki yakoze kopi yeko ayikora neza kandi ayibanaho umuziki ugeze nivyo uza kubona ku ndirimbo Sheri bayita Sheri ya Rinoji yakubise kopi y'indirimbo ya Diamond nimba ya Harmonize Kidedea ni Sheri ya Rinoji indirimbo yitwa Kidedea mugiye kwayiraba ukayumviriza yateruye beat arayiza beat ku muririmvyi ariko gwego none ko numva amakopi muko muravuga kuko yabaye kugisha none nje nababajije ikosa umva rifise abaririmbyi kosa riri ku baririmbyi kandi hanyuma abaririmbyi kibazo deja umuririmbyi wengene bemeze deja bivana na mudo barimo hari umuririmbyi avuga ati je numashaka gusora indirimbo agacayigira muri studio muri studio aragenda akaririmba indirimbo yakihereza akitahira indirimbo wewe ivyo amakopi vy'ibikaza kumenya mu nyuma indirimbo imaze gusora none ugiye uvuga uti nkora beat indirimbo gira arabafise usaje ikibazo niko ndagira ni kimwe ahubwo nibisubireko kubera ko nizo ndirimbo ariko baragira amakopi iziko ziraduga nizo zahigwa neza none wogo mukubita kopi kugira ngo ushore umuziki mu Rwanda batawuraba kugira ugirene ega nabonye naho bakirabo ega tuba nitwase kopi twe nitwase kopi uzane kopi ifisa yishikana umuntu wapfuye ku rundi rwego
twebwe ubu ntituri ku rugero rwo guhiganwa n'abanyarwanda. Abanyarwanda bavuga baradusize, natwe tuvuga twarabasize, twarugaye umuziki wabo. Ni indirimbo ntiwawumvise twarabasize. None twarabasize kandi tuzanye dute instrumental bikoreye. Washobora kuvuga ngo washobora kuvuga ngwiri barabara ngo nigi ubu nigi wanje kandi riri mu kindi gihugu. Bikomoka mu kindi gihugu. Ahubwo bagiye bajema kwira. Oya mbo je amfatiye kuvyo muri moje kuvuga navuga yuko akuri muririmvyi vraiment ntako tucemera nico ntako safisi. Nubwo mwe muko muragishimangira aho gute umu producteur akuri we no vuga yuko no mu gukora instrumental yego hari igihe arabira ku bandi. Umu producteur we wogendayo ukacimubwira uti nkeneye gukora ku ndirimbo yo kwa Andi nterurira ukunyene araguterurira ati jewe bagatera copy nzoba nakoze akazi kanje kubera umuha amahera amafaranga akazoba gaheze nimba ko Jibu mwari mumuhoye gusega Jibu ntako safi Jibu nakubwiye ashobora kuba afise ikosa mu gihe yoba yakoze instrumental bye nava akababwira ati iyi instrumental mwumva twoyikorerako ikosa ryo bari giye wiwe mu gihe haribo bazanye ide dukore instrumental imeze uko dukeneye gukora indirimbo itambika igenda uko dukeneye indirimbo ya sample ariko kandi tuvuze ngo Jibu ni bavuga ngo Jibu ngo ntakosa afise Jibu birica career yiwe Naje cyenda mfatira aho nyine kuko biboneka nimba ibyo muko muravuga ari byo biboneka yuko abaririmbyi bagaya producteur yo mu Burundi Safedric ivyo twe bakora ari tari ibyo bemera kuza gusa ikibazo ni kimwe nimba bagaye ivyo wabo bagashima biriya bya hari ntibagende hari akaba ari producer beza bashaka bifuza ivyo bakora ivyo bifuza rero yuko igituma ndakubwira ati birica career ya Jibu turiko tuvyumva kwa Jibu gusa ntabwo twigeze twumva copy Kori yakoze Endo Mike ntayo yakoze ba ibisi ntazo bakoze intazo turiko turumva ivyo byo guterura amabiti bakoze mugatuje tuvyumva kuri we bikisubiriza kabiri gatatu kane none mva bitariko birica career yiwe je ico kintu yayice ndacyume ndavuga ati none ko tumaze imisi tuvuga ngo barundi ngo tumaze imisi dukopya none ikosa ku mu producteur cyangwa ku muririmbyi ikosa rya mbere ku muririmbyi kubera ko tuvuze ku mu producteur twariko turamurengera bari mu kazi siko hari gihe umuririmbyi azana ide mu gihe umuririmbyi azanye ide ntushobora kumuhindurira kubera ko ari naho uza wa medise by'uririmba na instrumental biririmbira kugira guhindura instrumental bikakunanira bitewe n'amajambo mwaje kuvuga no vuga yuko ni message mwaje guha aba producteur bikubitaga cyane Jibu akajambo kamwe kuri Jibu Bo nukuvuga kuri Jibu akajambo kamwe icambere nuko yogerageza akazarana nabibangira kubera ko biraza bikica career yiwe twabivuze kubera ko agiye aremera kuzarakorera ku vy'abandi ucumenga ntashoboye kandi twari tumuzi nk'umuproducer mwiza abizi kabisa azaragerageza abangira ati twaje ngo naka ngo umustar ngo amenyekanye ngo azaniye sinohindura oya Aravuga yuko hari indirimbo iriko iravugisha abantu benshi Tel Aviv ya Sabi. Mugayo twemeranye ko atari copy cyangwa ni copy nayo muravyemeza ko ari copy. Bo si copy. Cyane murayisesangura neza mumenya aho yayikuye. Si copy. Nabwo ari copy kandi nubwo yo bari copy ngirageje kumviriza urugero indirimbo iriko. Nubwo yo yateye copy yo yayiteye muri bya bihugu twegeze ushobora kwemera yuko byadusize. Uravye kudufatiye kuri ico kindirimbo. Dufatiye kuri ico kintu. Copy ibanziza ufatiye ku gihugu cyagusize. Urazi igasatu barakora amakopi none ntuzeye hari indirimbo bakoranye na Shapuru Makenzo ari instrumental wasanga yazanye gusa wumbirije iyo kopi yateye ugasanga ni ya ndirimbo yararabwe n'abantu benshi yo mu gihugu kiriya nyene baba ariko arimba bya bintu biko sa tubidirimbo yuko igenda neza gusa nta birenze kubera ko ivyo ariko arakora no mu bindi bihugu ariko barabikora kubera ko ibindi bihugu byo bigeze yuko indirimbo isohoka ku munsi umwe yakwitse miliyoni amajambo menshi yagiye avuga yuko Sabi nimwe mu baririmbyi yego nubwo indirimbo ibiryoshe araboostinga gose tugerageje kuraba Tel Aviv imisi ngaye maze kwiza muri miliyoni 2 muri 3 icyo kintu sinzi ko ari umuririmbyi aragikora Bo mu Burundi niho byari bibuze kubera ko ahandi hoho umuriyoni ukwira mu munsi umwe kandi ku muririmbyi nka Satu bigukwiza miliyoni 2 mu ndwi 3 nibisanzwe gose nuvuga yuko bitewe n'amajambo yavuze Sabi tugerageje kora budget y'amafaranga akoresha mu ndirimbo ziyi budget y'amafaranga atari make ku muririmbyi ibyo ni ibintu bivuze iki kubera nuvuga yuko ego hamwe mu kurateza imbere igihugu ahandi nawe uri kuriteza imbere mugabo abaririmbyi benshi baratinya kurekura amafaranga Sabi nawe tuvuge yuko niwe muririmbyi dufise mu Burundi hari wavuze ngo Sabi tuvuge kumufata nka Diamond Diamond tugerageje kumuriza histoire yiwe nimwe waririmbyi bo mu Burundi mugabo bo mu Burundi yego ngo Diamond tugerageje kuraba clip ziwe twamera make usanga ari nk'imiliyoni 100 urumva mugasi nazo ko ari umurundi arakora indirimbo y'iclip y'imiliyoni 100 y'amarundi apana y'amashiringi y'amarundi
Sadbingira ico kintu baramaze gukora nasharakora acarakora kubera yuko Sadbi tuvuze ngo yarakoresheje amafaranga uca twibaza yakoresheje herega abadiamond barayakoresha mu gushinga imiziki yabo ugasanga biranagaragara mugabo kubera ko twebwe dufite ikibazo cyuko hariho n'ubuyirete tuba twifitiye ngaha mu gihugu iwacu wirete nyabakiga uko tiga twivugira ururimi rumwe oya tugerageje kumbiza Tel Aviv ikirundi ni giki irya ni AI ni chat ni kuvuga iyo ataba ari reka tubaze umwami wa AI biye turabyemeye Sadbi mutagomeza yuko rero atacongereza yakoresheje AI muri Tel Aviv icongereza cyangwa izindi ndimi zo hanze urashobora kuzimenya hari urugero zimenya siko ariko mu Burundi turafite ico kibazo cyuko nubwo twobikora cyangwa tukabiririmba neza kandi no kwandikirwa baranandikirwa bigakunda kandi n'ibintu bisanzwe byose icongereza ukakiririmba akaguha na melody ukaririmba mbega tutanaza ibikorwa byacu gute erega Sadbi gituma ndakubwira ati harajemwo sikuvuga kuri Sadbi wenyene ega n'abaririmba ico kibazo kiri mu gihugu cyose kubera yuko abaririmbyi bo ngahi wacu ntibabwira ngo baje kwiga ngo bavyumve ubundi yabaja kwiga Tel Aviv tuba tugeze no ku miliyoni 10 canke ari kintu ikefa ni Victoria yaravuze ati mbega bakwiye kudandaza umuziki gute hari jambo umuntu yigeze kuvuga ati umuziki ubwira ushike kure uba international bakwiye gushamo cyane icongereza kuko n'umuntu w'umunyamahanga nawe yumva ivyo uriko aririmba erega nico bose kuvuga uko waririmba ubwo waririmba ikirundi bakirimbye neza kiragenda kubera ko twebwe indirimbo za South Africa tuzumva bazirimbye mu kizuru kiririmbe neza ugiha abantu neza yo gukunda ivy'abandi cyose ico kiba kubera ko biravana n'ururimi uko ruteye kwa mbere bwo ikibazo rero uraza aho gihagaze ikibazo ni gihagaze ngaho n'ikirundi two kiririmba kigashika kure cyagenda mugabo kubera yuko bavuga ururimi rumwe mu gihageze kudandaza bica bibagora ni ukuvuga abandi turabumva bagiye mu bindi bihugu bakaja ku maradiyo avuga icongereza avuga iki bagiye gukora ama media tour hari umuririmbyi ngaha mu Burundi urumva ngo yagiye gukora media tour hanze kubera ko Sadbi media tour yo mu Burundi ntayakora ikibazo barira n'ivya bindi nyiravuga yuko aba ba boss basukamo imitahe kugira ngo bakore ivyo bintu ucuvuga yuko 50 miliyo y'amadolari kutagashirako y'amadolari yobura kugenda gukorera twumvise ba Bruce Melody twumva bagiye Tanzania twumva bagiye mu Buganda ariko tubanze twemeranye kugira 50 miliyo yinji hari amadeni runaka aba yaragiyemo kugira ngo ashobore kuinvestisa muri ico gikorwa bagiyemo erega ntitubona amahera yaraje ntituba tuzi yaragiye none yigire ashira mwangara tuvuze abantu bakora video nziza ega Sadbi ntahajamo gusanga drama ari mu baririmvyi bashobora kuba bakora clip igatwara amafaranga menshi kubera urabonamo creation ukabonamo ibibanza vyiza ukabonamo none iyo video y'ahantu ku musozi yo aho muri rirare n'ahandi ubu yarakwamye kuvuga yari ikintu yarakoze indirimbo nziza isa neza gusa ayizana mu director akaze mugabo acananirwa vraiment kintu cy'umu director ajya tura general turacemeza ntiyanditse script na script video yarafite ni vya bintu ugenda kuri tele ajya gushutingirayo no kuvuga Sadbi tumuzi muri za Noro za Too Much zande aho warashika kuri video kavuga tugeze ku musegondo uyu natubakoze iki tugeze ngaha video ivuga iki sigura ya video ya Tel Aviv kandi wowe tumenyemo nk'ubu nyine vuga uti ntitwamatira mugabo uzanye mu ndirimbo muri clip ya dramatic script bayanditse ukamenya uti hageze hana akoze ibi erega no kuvuga yuko amuguposta ndindira gatoye nivya bintu usanga muri nivya bintu usanga muri byari kuririmba akaca kubwira ngo dufate ari karirimba ngo I'm sorry asaba nk'imbabazi ugasanga ari gutamba ntiyanditse script yakorotse kuri tele tugende gushutinga mwashika yaho yose avye higongo ariko aratanga atuvuga rero kuja gushutinga indirimbo ntibaraba amajambo baba bafatiye kubafa gushutinga rero uko nyene no kuvuga yuko indirimbo ngiyazo hakurya ziragwa kubera ama creation hari akantu gashobora kuba mu ndirimbo ukabwira naka ati urazi naka video yakoze uraza akantu kari ubwana creation uvuga yuko hakuru mu direct niwe igufasha hari igihe uvuga ati abaririmbyi benshi tubanze twemeye hari umuririmbyi avuga ati bro umviriza ino song director umfashe igikumu director amaze kumviriza indirimbo ngene ivuga aravuga ati ijanye n'izi location urumva yuko John ari umustar sivyo ariko nubwo ari umustar gusumba Sadbi bashobora kuvuga ati nkene yibi John ari ntamubeshuza nubwo akazi ubwo ni project ya Sadbi kawaida mugabo ari general turabibona ayakoza ayandi mavideo ameze neza ku bandi bantu arimo na creation menshi gose naho tuca dugwagarore kwa dramatic ukabona yagiye mu Rwanda arazikoze video zirimo creation no kuvuga general wewe aje ubu nyene kubera ko abafise ubuzi bwinshi abantu bagwa murondera
aje ukamubwira uti shootinga ntiyoreka gushutinga icyo adoca gukorera no gushiramwe amakara haguzanira ama image asa neza uko bigira kose ni nka cya kintu ariko ndakubwira cya production uje kwa Jibu katiza ngo nterurira uko nyine akubwira ati jewe bihwandishanye uko wandishe ejo basaka bazogitera copy ibyo ntacyo bizoba bimbwiye je uzoba wagiye kundi muga tugerageje kuraba ingaruka ziza ku muririmbyi nyene kubera ko nkasatu bya ndirimbo yayikorera video imeze neza irimo création indirimbo bigeze kure hanyuma akacyakubita ko rero ikibazo cyo kutavuga icyongereza nuvuga yuko turi mu bihero vuga yuko tugerageje kuraba Sadi kigiye gikorwa tucemera indirimbo ni nziza Tel Aviv irakwije byose irimbye neza ku gice cya audio ni fresh ubu naho ko twumvise ko hari higano bariko barategura ndagahende Prophet Joshua Suguje tuvuga yuko ijya ndirimbo ya Tel Aviv ishobora kugatahana ndagahende ndibaza izo birimo indirimbo za gospel oya yaravuze ko azo harimo indirimbo zigiye zivanze zose indirimbo ya Saturday abantu benshi baragize amakinga aravuga ati bitewe n'ukungene we yarashaka ko ari wazotwara kaya gashaka yego benshi twaragize amakenga baravuga ati aho usanga gatwaye nyene umuntu nyene wa gospel mugabo kuga Arvera azo bakamugabiye kubera ko Arvera ubu muri gospel si indirimbo yewe ntiri trend kubera ko sigira cyari trend n'ubundi komsa kubera nibagira gospel baza gusanga ari wawe indirimbo ya gospel muri uno mwanya ariko kandi atagahaya azoba gize ne yivuguruje no kuvuga ategeza bwaya yanikuta na canke Arvera kubera n'ubwabo gasabize kubera yuko yabonye yuko ivyo yavuze bitabaye kuvuga nta yindi ntumbero ihari ni kubera ko yabonye ivyo yavuze oya we yavuga yuko oya gusa hari ikintu nigeze kumva yuko hari hujya mu jama yanikuta niwe yavuga yuko ashobora gatanda iryo higanwa bwa mbere ijya Superbat arabwira abakirisu tuterateranya amahera tugurira umuduga yanikuta aravuga no mugabira umuduga uko nyene abanza awukorere acha ushira mu ihiganwa nawe usize mu ihiganwa nakonzi indirimbo nzizitorwa n'abantu tuzotora indirimbo imeze neza n'ubundi akabicisha mu matora tuyihuye ibere icyo kintu tubanze tucemeranye abaririmbyi benshi byo birabaha motivation bamaze kubona hagiye haraba kuko baridoga cyane bavuga ngo umuziki wo mu Burundi nturiha siko benshi baravuga ati impamvu umuziki w'u Burundi abantu benshi dukunda gucika intege hari ama competition runaka ugasanga competition nka competition nkayisanganira wa dikero menga batanga turasamire nta mahera yigera amenyekana umva sanganira wa diara yatanga agashimwe kari mwibanga bagwa agashimwe wenti abafana ntibamenyesha batanze ubone n'uwa kabiri n'uwa gatatu ntizishara amahera babahaye ishugwe umugubu ni sawa umuduga biratuma abaririmbyi bakora cyane nivyo rero kuri abariko arabitegura bakomerezeho canke bahagarike n'ubundi ariko abaririmbyi gusumenga ntavyo babona abaririmbyi gusumenga ntavyo babona yuko biriko biraza yuko wewe ubona yuko muziki w'u Burundi bariko barawushiramo amafaranga kugira mubeho ugasa gukora ibintu byo kubonana umuziki utoba umuziki gusa aravuga yuko naje ngiye gutegura ihiganwa ndi muririmbyi wakubise kopi nziza mwe muratoga hano kopi nziza mwavyo disema kopi menshi diwane yo gatwara naho nyene kuri indirimbo ya kera apani yakubita ya Diamond bayita adi diwane nk'uwavye tika dutaga umuduga wa kopi y'umuririmbyi atati kopi nziza abana diwane ngaho ari mukorera yoca twari bendera ariko kuri ico kintu naco abaririmbyi bavuga yuko aguma haje amahiganwa biha ishusho iyahe ku muririmbyi canke n'ikihe kintu bije gutanga ku baririmbyi ni motivation gusa nyene nuko ikibazo kikihari ni cya kintu za gusanga twebwe turabona nyene yuko amahiganwa ariko araba menshi kandi amahiganwa meza ari haneza tukabona umuririmbyi agakora umwaka ukarangira twaye imodoka zibiri n'utundi dushimwa two mu mbavu amakontra menshi ariko wazukaraba none abaririmbyi bacu bariko bakora gute kubera ko tugiye kurabira reka twe turabira mu Burundi kubera turabiye mu Burundi nta bihari tugiye kurabira ngaho hakurya turaba abandi baririmbyi bariko bakora gute kubera ko nimba Satubino yaragiye muri Afrima kubera ngo yakoze korabo nziza akaja muri Afrima umwaka nashobora kujya nayo Bliss Melody uyu mwaka nashobora kujya nayo Bliss Melody kubera nubwo yo mujyana nayo ntiyo namutsindana ubu izobera no mu Rwanda iwawe kandi iyi Afrima wadikurikira yimwime murekurabe
gusa korabo nziza zabaye nyinshi n'abavyene bakoze akorabo meza korabo nziza zo bazigoye no gutora usanga ari nyinshi kabisa. Nuvuga yuko muko muravuga amajambo akomeye, akajambo kamwe ku baririmbyi bakunda gutera amakopi ni ikihe kintu mwobahanura mwe nk'abasesanguzi? Icyambere turabona ibyo bashaka ko biri ku rundi rwego, kandi iyo biri barahabona, nibaje iyo biri bemere gutanga ubwo buryo bukwiye, bakora ibikorwa bipfuza, bikora aho bipfuza. Niyo batogira niyo tutovango ngo barinde kuja hiyo gutera kopi, si ukuvuga ngo reka gutera kopi bisaba ubwenge, bashira mu ubwenge ukavuga uti nteye kopi indirimbo yabaye hit kandi y'igihugu tubakiri ku rundi rwego, apana gusimbira ngaha mu Rwanda. We kopi mwemera ni kopi y'ibihugu bya Vutura Nigeria, Vutura amapiano ya South Africa, Vutura Tanzania, none ushaka izo mwe murazemera ko zirashije. Izo kopi turazemera kubera ko uno musi Diamond akubise kopi agacomoka Nigeria, acaza agakubita creation muri video no mu ndirimbo aragira kantenyanyo ukayumva kari kopi, mugaba hageze kuri clip araca yandika script ya Dan. Nico kintu ca kopi tucemeranye. Diamond mu ndirimbo nyinshi afise n'amakopi, arazivutura kandi nizo zamudugije kandi n'ubu ziracyamuduza, mugabo uburyo azikoramwo aragenda agakubita kopi, agakubita kopi ku muririmbyi w'icyamamare, agakina aririmba neza kunamusunze, ijwi rimeze neza ukumva iyi kopi nubwo yakozwe ya instrumental, umuririmbyi n'umuririmbyi kandi arabishyiramo n'imitaha agakora video nziza. Ukikorera promotion n'ikimwe nakubwira cy'uwiretre, yaca biza gusaba yuko wowe ugenda mu bindi bihugu gakubita media tukayikore gatwega abarimvyi bacu bazwi ngaha gusa. Urabona niyo bagiye ngaho uravuga uti agiye mu higanwa dufate ntari nominate, mugabo agiye mu higanwa hariya aragenda yo mugabo ashitseyo ntiwigira wumva ivyo yavuze canke yagize, niyo bomuha ijambo ryo gushima basi nabwo twari higanwa ega reba n'ivyo ngaha nubwo bo twara award batoronka ivyo bavuga, bavuga mu Kirundi. Dasaba uno muzi bavuga icyongereza kandi ico kintu tucemeranya abaririmbyi barakwiye kwiga nk'udufata sinzi mugabo sindi ko ndajajinga nkakiri ko hajya bamuvuga ati baramuhaye award nk'ahantu nko muri Afrima award yo vuga icyongereza akivuga he kiri ku muri Afrima ntumurondereyo, kiri ko acha muri imvyo ngaha mu Burundi no mu Rwanda nta kindi ntunamurondere muri Afrima ico canke hirya hese kuvuga ngo nibakiri. Dasaba yuko bagenda bakigira haracari kare baje tukamwumva tuyagiye Kenya arikane ni ca AI bagite cyacha AI bagihagarike uvuga uraje hajya ngo urikura tumira abantu ngo baduze muri show nyimba warose za anniversaire baza kurimba i Buraya, ukagenda gutumira abantu ngo get your ticket, nahigenda ngaho ubuntu akaza ngaha aje gukora ikiganiro kumva guma kubwira by the way ngo so mugabo igane barakwiye kugenda tukabumva bagiye ku TV nka kuya tumva ba Bruce Melody ba Diamond baragenda mu bindi bihugu akagenda akora ikiganiro bakamukoresha mu cyongereza kushitse no vuga gwa rurimi rwanyu uri kuri pushing indirimbo yawe mu gihe rero uri kuri pushing barayumva kubera yuko uri kuvuga icyongereza tuvugiriza indirimbo yawe ugashika hari ukabivuga mu cyongereza indirimbo bitaca biba ni ibintu by'amavuta. Kandi mu gukora uraviza baswavuga ati indirimbo nibwo ndayikoze reka ndayihaba kubera ko ni waviza hari yakure no ngaha mu gihugu tuzokubona kabisa. Aya mahiganwa mu gihugu tuyatwana nare tuyagusangemo indirimbo za pompompo ziza ba element Kirundi ikinyarwanda ntikirimo si nk'ikirundi media tuwa ntibazikora muri Kenya bahagenda mu Tanzania ugasanga mu Amerika bahagenda. Ico kintu abaririmbyi b'abarundi barakwiye naco nyine kugikorera nico ahubwo cyari gikenewe gose nk'ubusatu gusa gukora nk'ubutumwa abantu tucumva ku mugara abantu benshi tutagitara dizera ko turagikumira kuri media tuwa twumve ko ari iki media dufate nko ku muririmbyi ni gutembera mu buryo bwo kwidandaza. Rero mu Burundi n'umuririmbyi yidandaza mu Rwanda kabisa ahanyene bikunde wibuke ko bugoye abaririmbyi ngani bangahe bamaze burira indege kugira ngo bashe gukora igwa ngico tuza abaririmbyi b'abarundi barinze burira indege bagiye guperforminga none agiye guperform hari abagenda gukora amatuwa mugabo ituwa bakora ni atuwa yo ngaha mu Rwanda nyene. Erega u Rwanda n'u Burundi ntubihare ko birenze u Rwanda n'u Burundi ni rumwe ururimi ni rumwe none aho ugiye kugira tubibona rega naho urinde turavyumva yabaza ururimi tugiye hariya tugashikayo hariya mu ivyo bihugu abantu babariyo bavuga icyongereza bavuga basi izindi ndimi hari press de conference hora wumva bagirayo yo bashitseyo bagiye gukora igiteramo boronka abantu bangaha harabo wumva none uze kuba yagira Ikirundi erega hari abantu baramaze kugirane gushikayo ururimi rwanyu bati ego ntiwibagira ururimi wose mwibere kavukire nabushitse hari ururimi barahindura kabisa ukatushikayo ngo witeze kuvuga Ikirundi ntuzigera ubona n'ibyabaye ntuzovuga uti tugiye gukora igiteramo ku bw'abarimvyi bandi baje ngaha mu gihugu
press de conference urayumva nka Sotobi twaherutse kubona yambaye style y'imico n'akaranga ibyo tubona ibyo ya performance ibyo tubona n'ikiganiro yagiranye n'abantu kwarukura mukanya gusa agashe kutiramo nta link yatanze muri byari yatumiwe mugabo nubwo atarose mugabo ujya n'ishusho nziza yerekanye ku gihugu ego hari nabo muri Nigeria batamenye ko Sotobi yagiye kubera abaririmvyi bariyo beza bavuga yuko hari wavuze ati ngo ni mu nzira yashitse kwigira promotion ntiyambaye nk'abandi ubijya bintu yambaye bashobora kuvuga ati byapostinze bande rero bahari bashobora kuba tutabikurikiranye ubu nyene Sotobi posting umunyamakuru akomeye Sotobi ukuntu yiyemera ubunyene cha posting yara wari kubimenya mugabo hari yakajana n'umuntu w'umurundi nyene mfotora uci urungikira aba promoter hari iwacu acha posting ngo yatwitse nta kindi hari kindi kinyamakuru wabonye cyo mu bindi bihugu cha posting na Sotobi w'umurundi ya performance he hari video igazubona ariko ara performing. Yes, bakunzi ba Step Major n'abazaniye b'abasore banyu ikifasi hamwe na Victoire. Uno musari byinshi narifuze ko twiyaga ariko navuga yuko tutarandiriye wumva yumvise no gusubira kandi gukubita inkoni abaririmbyi b'abarundi capa fimbo. Bababwiye abaririmbyi b'abarundi muze muradandaza ibikorwa by'iwanyu kopi simbi. Kopi nziza mu gihe ufatiye muri ibyo bihugu byateye imbere kuturusha. Ni ikifasi na Victoire ni bavuze amajambo si jewe mu ntunge mu mburane aho nakantu Victoire yavuze ntazopfa nibagiye abakunzi ba Step Media si apome for urabyikime kiganiro making ashobora umaze kugira subscribe ikintu ndabwira ugize uko muronka makuru nkaya giye atandukanye gira subscribe ubane natwe partage kwa kundi ahandi kuri ora byiganiro cyose merci sana mvuge ati back na mimi